Ikaze kuri Juifu LG. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Kandi ubikoze nta na kimwe wohomba, nta nico vyogutwara. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bine bituma umukobwa yibona yuko afise agaciro muri societe. Rimwe bigatuma umukobwa yibona yuko arenze abandi, yamara ugasanga aribesha canke naho ugasanga biko bimutwara mu zindi nzira. Rimwe ugasanga yibwira yuko ari ukuri, ahandi ugasanga mu rundi ruhande ni ibintu vyo kumubeshabesha kugira ngo ubuzima buryohe canke kugira ngo ubuzima bubandanye, nyamara atari ukuri. Ikintu rero ca mbere gituma umukobwa yibona yuko afise agaciro ni umukobwa ukuntu avugishwa n'igitsina gabo canke ukuntu avugishwa n'abahungu. Kwa kundi usanga umukobwa arenganye, abahungu bamuhamagara, abamusaba nimero, abamusaba amarandevu. Iki kintu ni kimwe mu bintu bituma umukobwa yibona ko afise agaciro muri societe, akibwira mu mutima wiwe canke akiremamo ikintu kivuga ngo jewe ndarenze, jewe ndakaze kubera yuko abahungu baramvugisha, abantu bose baransariye. Yamara rimwe ugasanga ariko aribesha kubera yuko abo baba baramusariye bose suko bamwipfuriza ineza canke suko bashaka yuko amererwa neza. Akenshi bakunda kuvuga ngo iyo utanguye kubona buri wese ashaka kukuvugisha canke ashaka kukwegera, raba neza yuko utataye agaciro, kubera yuko ikintu kizimbutse akenshi canke ikintu kigaragara mu maso y'abantu ko ataco kimaze, nico abantu benshi biruka inyuma. Nimba umuhungu ahisemo kuguhamagara canke kukuvugisha canke ahisemo kugusaba nimero, nuko abona yuko ashobora kukuronka, nuko canke muri we aba yumva yuko ushobora kuboneka vyoroshe. Yamara umukobwa w'agaciro ni wa wundi aronderwa n'abantu bake, ariko abantu bake biyubaha, abantu b'ingirakamaro. Abantu bose, abahungu bose bameze neza, abandi ubona ntaco bifashije canke abandi ubona umenga ntaho bafise baja, bakuvugisha bakurondera bagusaba nimero. Ntuze wibwire yuko bakubonamwo ko umukobwa w'agaciro, ahubwo wowe menya yuko bariko bakubonamwo ibindi. Ntuze wirememwo ko bariko bakubona yuko uri uwahatari, ahubwo bafise ibindi bariko baraviza. Rimwe usanga baraba aparance yawe canke bakaraba ingene wifata, bigatuma bibakwega kuba hafi yawe canke gushaka ibindi bintu kuri wewe. Ntuze wibeshe wibwira yuko uri uw'agaciro cane urenze abandi, ngo kubera yuko abantu bakurondera canke igitsina gabo kikwiruka inyuma. Ikintu ca kabiri gituma umukobwa yibona yuko ari uw'agaciro muri societe, nukuvugwa neza n'abasore canke ingene abantu bamuvuga. Umukobwa iyo yumvise rimwe abahungu bavuga ati urya mukobwa ni mwiza, urya mukobwa ateye neza, urya mukobwa ameze neza, rikamugwa mu gutwi, iki kintu umukobwa kiratuma asara, kiratuma aduga hejuru, akumva yuko arenze, akumva yuko yoguruka. Yamara iyo wicaye ukabiraba neza canke ukavyiyumvira, we mukobwa ibaze impamvu abo bantu bariko bakubwira yuko uri mwiza canke uteye neza. Nta kindi kintu kivyihishe inyuma, kubera yuko abasore abenshi basigaye bakoresha ijambo ndagukunda atari uko bagukunda, ahubwo bashaka ibindi bintu. Umusore ashobora kuza kugutera amashurwe, arashobora kuza kukubwira yuko usa na marayika, ariko ugasanga inyuma yuko kuvuga yuko usa na marayika hari ibindi bintu ashaka. Niyabironka azosigara akubwira ngo wewe uri giki, ngo wewe umaze iki, ngo wewe uri iki, ngo mu maso yanje ngo nta n'agaciro nakamufise, ngo wewe nguruta abandi, ngo n'abandi shango baravuze ngo bararetse. Ariko mu gihe yarakikurondera canke mu gihe yarafise ibyo agushakako, yakubwira yuko usa n'irirenga, usa n'amazi yo kwiteke. Rero ntuze wizera amajambo abasore bavuga uce wumva yuko urenze, kubera yuko abasore bubu bafise ico barondera ku muntu mu kumutera amashurwe. Ikindi kintu ca gatatu gituma umukobwa yumva yuko arenze, aruta abandi, n'ukuntu yambara. Ukuntu yambara, amahera afise canke the way ivyo yisiga canke uko yitwara mu bantu. Uzosanga kenshi umukobwa yambara bitandukanye n'ivy'abandi. Abantu bamubwira ati urarenze, wambara style ya fresh, ugasanga bituma yumva yuko yokora ibindi bintu vy'ubusazi kugira ngo yemeze abantu. Buriya mu bakobwa ari akantu ko kwemeza abantu. kandi
abenshi usanzwe bagafise. Ikinyamakuru co muri Amerika nico cigeze gukora ubushakashatsi kiravuga ngo 90% akantu kari mu bakobwa canke kamere y'abakobwa ni ugushaka kwemeza abantu babazungurutse, ni ugushaka kwemeza abantu bagendana. Rero umukobwa iyo azi yuko aronka amafaranga canke afise amafaranga kuri konti mu buryo ubwo aribwo bwose, atitaye ingene yaronka canke ingene bigenda, aba yumva abandi abarenze, aba yumva yuko arenze abandi bantu. Akenshi uzosanga rero abakobwa iyo afise umuntu managere canke umuntu amutamwo amafaranga mu kubita inoti, aba yumva yuko ari igitangaza arenze abandi, aba yumva yuko ari mwiza, even naho yoba adasa neza kuruta abandi, mugabo apfe kuronka uwo mu boss canke ico gishuga daddy canke uwo musheri afise amafaranga, hanyuma amutemwo iyo noti, ababona yuko arenze abandi cane ku rundi rugero. Ariko aba yibesha kubera yuko ubwo bwiza afise n'abandi barawufise, ariko amahirwe aba yaragiriwe canke nuko kuntu aba yitwara. Uzorabe kenshi umukobwa yeriko arareshwa n'umuhungu afise amafaranga, ababona yuko abandi bahungu bose ari imbwa. Akenshi uzorabe umukobwa yiha agaciro bivanye n'abahungu bamuvugisha. Uzorabe akenshi usanga umukobwa avuga ngo nawe ngo uramvugisha, ngo nawe kweri, ngo ariko ngurubahuka, ngo imbwa zose ngo zizi wanje. Ariko mu gihe ariko arasohokana n'umuhungu afise amafaranga, ababona yuko ari uw'agaciro karenze. Ikintu ca kane gituma umukobwa yumva ko arenze abandi ni aho akomoka, umuryango avamwo, aho abaye, ingene biba bimeze. Akenshi uzosanga abakobwa canke umukobwa iyo ava mu muryango batunze canke bifise, aba yumva yuko arenze, aba yumva yuko ari igitangaza, kubera yuko baguma avuga ati twagize ibi muhira bimeze uko, muhira bimeze uko. Uzorabe umukobwa iyo ava ahantu batifasha, akenshi uzosanga rimwe na rimwe arashobora no kwerekana ku mugenzi wiwe akavuga ati aha niho muhira, cyangwa ugasanga agiye ku batante, ku bawonkera akavuga ati aha niho muhira, bivanye nuko kuntu abatante b'iwabo bifashe neza. Rero umukobwa kimwe mu bindi bintu bituma yumva umenga afise agaciro kanini muri societe, ni ukugira iwabo batunze, ni ukugira iwabo bafise amafaranga, ni ukugira iwabo hasa neza, hameze neza. Iki naco kiri mu bintu bituma umukobwa yumva yuko afise agaciro. Abenshi barabizi, hamwe n'abahungu bakundanye n'abakobwa akamubwira ati ntwara muhira, ugasanga ariko amutwara ku mugenzi, ariko amutwara ku mutante, rimwe na rimwe bigashika ntanamwereke papa na mama kubera yuko atinya yuko bobona ko atagaciro afise. Ariko ibi baribesha kubera yuko agaciro k'umuntu kari muri we, ntikari mu bintu afise. Jewe mpisemwo kuvuga ibi bintu bine, ndazi hariho n'ibindi vyinshi bishobora kuba bihari, ariko ibi bintu bine nivyo biza imbere kurusha ibindi bintu vyose. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Nimba ugejeje ikiganiro hano, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Mubandanye mukora subscribe, mwongera mudushigikira, mutwandikira n'ivyiyumviro vyanyu muri commentaire kuko turabikeneye. Murakoze cane.